Kuwa 2026 Myandagaro niho haba inama y'abarongoye abandi haba mu ntwaro no mu mutekano. Ibibazo bikuru bari bigiye hamwe kwari ukumvikana ku mugambi w'ubushikiranganje kubijanye no kugwanya ibiturire no gushira ku mukono ku masezerano y'ibyo bagiye gukorera abene gihugu. Kurikirana umushikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusange. Nagira ndabahikaze mwebwe mwese kandi ndabashimira ko mwitavye iyi nama igizwe n'ibikorwa bibiri bihambaye ari byo vyibi. Ubwa mbere kwemeza umugambi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano wo kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu. Amatungo y'igihugu mabuza amatungo rusange. Ubwa kabiri gutera igikumu ku masezerano yo kuzorangura ibikorwa mwishinze mwebwe nyene gukora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022. Banyakubahwa bapfasoni bashinga nayo batumire bahiye. Nk'uko mubizi haraheze igihe kinini cyane leta y'u Burundi iriko igwanya ibiturire no gusesagura amatungo rusangi, ariko n'ubu abene gihugu baguma basemerera bavuga ko hari abakibandanya basaba ibiturire. Ubushikiranganje bwacu rero ko aribwo bujejwe gukingira abene gihugu no kubatunganiriza na cane ko ari twe tubegereye cyane kuva ku burongozi bwo ku mutumba, dutegerezwa kubafasha kubakurako ababaka ibiturire n'ababanyaga utwabo. Murazi kandi ko no mu bakozi bakukira ubushikiranganje bwacu hari nabo abene gihugu bidogera baka haba mu barongoye intwaro cyangwa abajejwe umutekano bakabidogera ko babaka ibiturire. Eka n'abandi bidogerwa bakorera mu ntara canke mu makomine turongoye. Bamwe murababona canke murabumva bakambura abene gihugu tujejwe guhagararira, tujejwe kurongora. Iyo abarongoye intwaro canke abajejwe umutekano bafumbatishwa baba bariko baha imigi ubugizi bwa nabi, naho bidakorwa na bose biratukisha igihugu, bigatukisha n'abari mu bushikiranganje bwacu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere rusangi asaba ba musitaneri kubahiriza amasezerano biyemeje narijya ngo ribaye irya mbere haba ukwiyemeza amasezerano imbere ya leta maze bakayasabikanya nabo basanzwe barongoye. Kuvyerekeye amasezerano muhejeje kugirana n'ubushikiranganje, murahejeje gushira igikumu ku masezerano yo kuzorangura ibikorwa mwiyemeje kuzokora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022. Mwibuke ko ibi bikorwa ari mwebwe mwabyiteguriye mwe nabo mukorana. Aya masezerano yateguwe hisunzwe politike y'igihugu yo gutunganya neza akazi ka leta, politique de gestion de performance dans le secteur public. Muhejeje gukurikira icigwa cy'umuhinga kuri iyo politike. Intumbero nyamukuru ni kugira umukozi wa leta agira umwimbu mwiza hageze gusuzuma ibyo yakoze nawo ntibamurenganye canke ngo abeshe ko yakoze kandi ata mwimbu uboneka yerekanye. Kuri ba musitaneri nabo batowe abene gihugu bazoronke aho bahera mu kuzosubira kubizigira. Banyakubahwa bapfasoni bashinga naye n'ubwa mbere kuva Burundi bubaho abarongoye amakomine biyemeza imbere ya leta bakanabiterera igikumu
ko bazorangura ibikorwa byose byategekanijwe. Twabonye kandi ko babihimbariwe kanatsinda n'iteka kuri bo, iteka ku makomine barongoye, iteka ku benegihugu, iteka ku gihugu cyose. Ndasaba musubire mubakomera amashyi menshi cyane kw'izina ryawe. Kandi ndabemereye ko leta y'u Burundi atakitazokora kugira iterambere rusangi ishware mu makomine, ku mitumba n'amakartier yose agize igihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo nama yarangijwe no kwemeza igikorwa cyakozwe n'umugwi ku buryo bwizwe bw'uko bagiye kugwanya igiturire. Uwo mugambi ukaba wemejwe 100% n'abari bitavye.